Mu kiganiro catunganijwe ugwaruka na cane gusigurigwa kubijanye n'intumbero y'imigambi rama igana kwiterambere, Audrey Rusangwa aserukira imbere y'amategeko ishirahamwe ishaka 22-50 aravuga ico bagiye bafasha ugwaruka hamwe no mu kibano nico bipfuza gushikako. Ihangiro ryo kumenyekanisha izo ntumbero mpuzamakungu z'iterambere rirama cyane duhereye kugwaruka kuko ari bwo gwinshi musaza mu bitwa ari bwo gwinshi mu gihugu ahibambiwe si mu Burundi gusa muri Afrika niko gwinshi kwisi hose niko gwinshi rero twe twihaye ihangiro ryo gushobora kwanza kumenyekanisha ntushobora gushika ku ntumbero utazi n'izarizo twege twasanze haciye imyaka 5 n'amezi ubu ashitse kuri 6 zitowe mugabo ugasanga ugwaruka ntibazi n'izarizo tuca twihangiro none bazobishika ko gute batazi n'izarizo ihangiro rya mbere twihaye n'iryo kuzimenyekanisha nazo byari ibintu bigoye ko wasanga ziri mu Congereza no mu Gifaransa ihangiro rya mbere twagize ihangiro ryo kuzishira mu rurimi kavukire kacu arico Kirundi tujize mu Kirundi byace bidufasha gushobora kubishikiriza no gwaruka uri mu masomero n'urundi gwaruka rutari mu masomero ariyo twatanguye rero iyo initiative yo mu Kirundi duciye mu kibano n'abakenyezi twara abatoreye gahunda yabo ko murazi yuko ari nk'ihangiro rya gatanu rivuga kungana kubitsina kumva yuko nk'umukenyezi ushobora kuronka uko ushobora kubimwigisha atazi nibiyigize cyangwa atabifise mu rurimi rwabo rero twege kuva ubu turamaze gushikira ugaruka rusha ku 5,400 bose rushobora kugusigurira neza intumbero mpuzamakungu z'iterambere rirama ico zigamije nuko ari za buri muntu wese wo kazoza kabi ntuzokatangwa n'umuvyeyi yabitumye ahubwo ni wowe ubwawe ufise responsabilité yo gushobora gutuma kino gihugu gishobora kumera neza. Kwenero gino munsi gari gitwa 3100 jours bisigura iminsi 3,100 ivyo bisigura uno munsi tariki 7 y'ukwezi kwindwi mu kakaro 2021 bisigura kuva no munsi gushika mu 2030 hasigaye iminsi 3,300 nico gituma rino hangiro gitwa moins 3,100 jours hama twabikoze mu ntumbero yo gushobora kwibutsa ico bamye barabasigurira ngaci yitwa décennie d'action arico bita nk'imyaka 10 yo guhagurukira rimwe twese tugashira ingufu rimwe kugira mu 2030 ashobore kugera twashize mu kiri mwese yerekanye uruhara rwacu twiwe rero twege twafashe inzira imwe yo kubishira mu gwaruka kuko aribo benshi mu gihugu tuvuga ati muri no myaka 10 reka dutangura ubu sizo twerekane buri mwaka ubu tuzaturikana buri mwaka ico twashitseko aho twatanguriye naho dushitse kugira ngo mu myaka 10 dushobora kwerekana ikintu gifadika twege nk'ugwaruka twashoboye gukora iki dufashijwe tutanafashijwe ari twe twenyene twihagurukiye tukabikora ubu turafise intaye nyinshi mu kibano turafise intaye nyinshi mu makrebe yo mashuri batubwira ingene bafasha bene wabo mu kibano batubwira ukuntu bitandukanye kuba atanumwe ashobora gusigara inyuma atanumwe asigwa agasigara inyuma rero nico kivugo icambere no kwibutsa imisi bisigaye kuvuga ati wowe nimba uri mu rugwaruka atakintu uri kurakora nuko warukwiye gukora sinzi ko mwabonye ma presentation twerekanye intambamyi ico bita le prix d'orientation intambamyi iyo udafise ikintu ufashije intambamyi zazo nizihe kuvyerekeye indagurika gibihe intambamyi utagize ikintu ufashije nizihe kuvyerekeye kungana kubitsina udashoboye kubona umuvyeyi ariko amahirwe menshi umwana w'umuhungu akima amahirwe umwana w'umukobwa intambamyi nizihe mu kibano wewe nk'umwana nk'ugaruka tumaze gufasha tumaze kwigisha izino ntumbero mu ziterambere rirama uri kufasha iki mu kibano cyo kugira ngo dushobore gufatanyiriza hamwe dushike ni kuvuga rero harimo kwibutsa ugwaruka ati turi bakeya two turafasha duhaguruka ahubwo n'abandi basinzire kugira dufashirize rimwe amatora tubikora no munsi ntwari ubu abakenyezi tubikora no ku bakenyezi ikindi naco no gufasha no kugira kandi n'abandi kandi bariko barakora ibikorwa yuko boshiramo ingufu nyinshi ko hasigaye iminsi mike niyo ntumbero cyane yo kwibutsa iyo minsi isigaye ikindi cyakabiri nuko ugwaruka rwose ko tout le monde soit impliqué kila muntu wese yisange ariko arashobora gushigikira hanini izo ntumbero zibiri tuba tushikije ku munsi. Bamwe mu gwaruka bagiye baronsa inyigisho n'iryo shira hamwe ishaka 22-50 barakenguruka inyigisho barose bakavuga nico bahungutse. Mukeze Linka Salicia numwe muri bo yiga kuri lycée yitiriwe Mutima Mweranda mu gisagara ca Bujumbura. Jecho no banaratahuye nuko iyo migambi irahamagarana nukuvuga yuko idashobora gusigana umwe hari n'uwundi utegerezwa kubaho. Par exemple ndoshobora gutanga nk'umugambi wa mbere uvuga kugwanya ubukene hariho ubukene no kuvuga yuko hateye inzara
ukuvuga hateye inzara yuko ivyo navyo vyerekeye umugambi wa kabiri, hateye inzara haca haza ingorane z'amagara, abantu baca batangwa gukikwa n'amagara, bagatangwa kumererwa nabi, ivyo navyo vyerekeye umugambi wa gatatu. Hama iyo abantu bakitswe n'amagara no kuvuga abana ntibashobora kwiga neza, ni ukuvuga yuko indero y'abana ihungabana. Ni ukuvuga yuko dutegerezwa guhagarara iyo migambi kugira ngo yose ije mu ngiro kugira ngo dushobore gutera imbere. Jewe abatabizi ni ukuvuga yuko noza ndababwira mpereye nk'aho mba hariho nk'abo maze kuvyigisha nanje ivyo naronse. Ni ukuvuga yuko jewe nambiza rero yuko niyo nakura nzogira nanje nk'uko abandi bagira, noza nanje ndahimiriza abandi gushira mu ngiro ivyo nize. Jewe indoto zanje zihagaze ku mugambi wa gatatu, kubera ko jewe ku bisanzwe numva yuko ngomba kuba umuganga. Ni ukuvuga yuko umugambi wa gatatu nawo ukaba uvuga ibintu vyerekeye amagara meza. Imigambi 17 igana ku iterambere rirama ikaba yatowe muri 2015, ikaba itegerezwa kuba yaroye mu ngiro mu mwaka w'2030.